nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa mukama. Muri irya minsi haza umuntu aregera Yezu amubarira ati, muhanyi mwiza, iciza nokora ngo ndonke ubuzima budahera ni iki? Yezu aramubwira ati, ni kuki umbaza iciza? Inziza ni mwesa. Naho ni waba ushaka kwinjira mu buzima, kora amabwirizwa. Aramusubiza ati, ayahe? Yezu avuga ati, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ubaha so na nyoko, kandi urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Uyo musore amusubiza ati, ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto, ico nsigaje none ni iki? Yezu nawe aramubwira ati, niwaba ushaka kuba intungane, genda ugurisha ivyo utunze ubiha aboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Ngo yumva iryo jambo, nyamusore agenda ababaye kuko yaratunze ibintu vyinshi. Iryo ni jambo ry'umukama. Mu bisomwa vya mbere turacariko turazirikana amajambo y'Imana azananye mu buhanuzi kwa Ezekiel. Nkuko twagiye turebona ku bandi bahanuzi twumvise mu misi heze, na Ezekiel Imana mu kumuyagira rimwe na rimwe ikaziraca kubishika mu buzima, igaheza ikamuheramwo icigwa cerekeranye n'igihugu cayo. Aho nyene hasanzwe harimwo icigwa ingene ubuzima bw'igihugu cose, ubuzima bw'umugwi wose, ubuzima bw'ekleziya yose, haraho bupfana ikintu gikomeye n'ubuzima bw'umwumwe. Ukubaho neza mbere muri ubu buzima tugerageza gukurikira ishaka ry'Imana, kukaba ukurondeza kunywanisha neza ubuzima bwanje, nkabushira mu nsiguro y'ubuzima bw'abandi bose. Simbeho nk'uko umenga ntaco mvuze mu buzima bw'abandi, canke nkabaho nk'uko umenga ubuzima bw'abandi bose nk'umuryango umwe ntaco buvuze kuri jewe. Birashobora kubaho, ni bimwe bituma uyu munsi haca haduka umunoho waho umuntu umenga abaho ukwiwe, ashaka kubaho umenga ni kujitegemea wenyene, nukwibako, nukwiyungunganya ukwiwe, nukugwana agategezwa kuronka inzira yiwe wenyene. Ugasanga turibagira yuko turi kandi igihugu, turi abantu Imana yasangije ugupfa no gukira, tugasanga turiko turisamburirako ya neza y'igihugu cose, ya neza y'umuryango wose, ya neza y'umugwi wose yategerezwa guterura umwe. Ugasanga iri kwirononekara nuko turiko turayitandagurira namwo, tuyitabagura, umwe wese umenga yiruka n'utwiwe gusa, atamenya kumva uwundi mugenzi wari ngaho hafi yiwe. Nico gituma nibishika mu buzima bw'umwe, Imana ishobora kubutanga kw'icigwa ku gihugu cose, nkuko kandi tugere Kristo, nkuko nibigwa ku gihugu kimwe bishikira umwe muri ico gihugu. Mwumvise nk'ubu ibigiye kuba mu gihugu cose, bigiye gushikira igihugu, Imana izo kwemera yuko n'umuhanuzi wayo bimushikira mbere, wagatangura kubihonja ko bitaranaba, agahonja kuri uyo mururazi, agahonja agira nti kuri uyo mubirizi, agatangura kubura umukenyezi wiwe. Kuba umuntu w'Imana, kuba umuhanuzi, ntimwibaze yuko umenga no kunywa ifanta canke akayeri. Abakunda akayeri, abamvuze ifanta kumbure baca bakanguka ati bazimana ifanta.
n'akayeri, si nko kunywa akayeri, si umuyondi. rimwe rimwe nivyo birahimbara, biraryoshe kandi, ariko kandi hari aho bidusaba nogira nti kumenya kwinjira mu kungena Imana ibona ibintu. Wamusanga umenga biradusiga mu kwitwararika mbere, nogira nti gutanga n'abandi kumva imbere ingene hariko haraza, atari uko bukwi na bukwi uba weretswe ibintu bihanitse, uba wabonekewe bihanitse, uba waduze mu ijuru rya kangahe, ariko kuko uzi kumenya gusoma ingendo y'Imana mu bishika mu buzima bw'abantu. Burya bemera hari ukungene usanga tubona, ariko abatarabira mu Mana, abatakira insiguro y'ubuzima mu Mana badashobora kubona. Ezekiel nk'ivyo bimushikiye, iyaba nawe nyene atari uko Imana imuhaye akaryo gutahura ibimushikiye ico bigomba gusigura, yohavuye yibaza ati nibishitse gusa giturumbuka. Birashika ukazibona umuntu arapfuye giturumbuka, yaraye akomeye, babona umenga yarakomeye, akazinduka yahwereye. Mbega Imana ibishatse kutubwira iki? Ubutumwa Imana ibiduhayemwo ni ubuhe? Hari abangange baca batangura gusigura, ushobora gusanga yafashe na AVC imutwariramwo, ushobora gusanga yafise akana kariya kagorodovya tumva neza bimutwariramwo, ariko ntawigera atora neza. Mugabo hejuru y'icyabitumye, insiguro niha y'ico kibaye. Ivyo bikambwira biti na wewe ushobora gushigirwa umwanya wari wose, ntuzi umunsi n'isaha, hanga mukamagira ati twame twiteguye. Nogira nti rero hari inyigisho nyamukuru dukuramwo hano. Ubwa mbere tuyikura mu kungene ivyari bigiye kuba vyimirije igihe batwagwa kw'imbohe hariya i Babylon. Cabaye ikiringo gikomeye c'amaganya n'amarira menshi. Mukama akagira ati mukunzi wanje Ezekiel, ngomba mbe ndabibwiramwo igihugu cose ciye ku mukenyezi wawe, urya nyene yaguhimbara, ngomba ndamugutware, kandi ngo nturire, ntubogoze, ntunagandare. Atari ukumenga Imana n'umutimbayi itazi ko umuntu akeneye kurira, akeneye kugandarira uwiwe hibambewe. Mugabo Imana iri kwirabura iti harageze, mugiye kuja mu bintu mutazoba mukironka ingene mugandara, ntimuzoronka n'akanya kukurira. Bazobahutagiza, babacisha ku biti n'amabuye, babatwara hariya hakurya i Babylon, batwara kw'imbohe. Kandi ivyo vyose kubera ivyaha vyanyu, kubera ko mwanse kugamburuka inkebuzo zose Imana yagiye irabaha, ngo akataretse kabagasema ntibigisubira inyuma. Hariho isaha womenga ni nk'isaha ya nyuma, kuba umuntu yarashinase ku bimenyetso vyose Mukama yagiye aramuha, ugasanga biramukwegeye akarambaraye. Ariko aha nukuvuga ukungene kandi Imana yakunze Isirayeli ikayibonamwo igihugu cyategerezwa kugira igomwe ry'Imana, Imana ikagihimbarirwa. Murazi kenshi ukungene no mu mvugo y'abahanuzi bakunze kutwumvisha ukungene Imana yumva igihugu cayo ikakigira urukundo nka rujya koko umugabo akunda umugore wiwe rudasanzwe. Imana mugabe ikagira iti ivyo vyose rero mwari mwarubakiye ko uguhimbagwa kwanyu munteye akagere, byose bigira bisenyuke, mushobore kugarukana agatima. Imana suko menga igomba kwihora igihugu cayo, ariko igomba kukiremera umutima mushasha. Kuvuga ko tumaze igihe tubizirikana no ku bandi bahanuzi, Imana kumwe kwa wa muririmbyi hakuguhomba ipfima yemera kuguhomvya, kandi ukazobona ibintu bimwe bimwe bikuvako bihomba bigenda. Nari bwavuge kuko Mukama nti ntuzurire, ntuzubogoze, ntuzubigandarire, oya, ariko
ntuze umere nk'uko umenga nivyo umenga ryari iherezo ry'ubuhigwe bwawe. Ugasanga umuntu yabonye yuko umenga iherezo ry'ubuhigwe bwiwe n'uwundi muntu basanga ibucutu bucanke buriya ashobora kuguhinduka, bishobora guhinduka. Uyu munsi n'umugabo arahinduka umugore, umugore agahinduka umugabo. Genda muri ama divorce ahari. Gishobora kuba ari ikintu washizemwo ubuhigwe bwawe, amatungo. Hari abo twabonye bahoze batunze bikabahera ko nk'ifu y'imiji gushi, ha muntu ntegeze kubona ibintu yaratunze bigenda biramuhera ko. Murabona gushikaho umuntu afise nk'urupango urupango rurimwo ijya nzu nini twita ngo ni principal, hagera igihe akagira ati reka nje kuba muri kariya twa tu annex kakumba kamwe na salon katarajamwo toilette na douche n'amakaro, akaja kuba hariya gushikaho atangura kugurisha maison principale, ataragurisha akantuzenye akanex nako nyene arakagurisha, apanga inzu yiwe yahoze ari gwiwe. Hari ibintu bishobora gushika kenshi, nuko duca dushoka tuvyita nyene yuko umenga ni guba gwa bigata, ni vyago nyene. Kenshi ari gihe tubisigura ngo ni nyatsi, ariko kuraba neza hari naho Imana ibiri kwivugira mu ikintu, ibwira abandi bantu barorera. Wewe nawe uyu munsi wari kuriruka ushira umutima wawe wose ku matungo ashobora kuguherako, ariko ntuze wigere wibaza yuko umenga ni Imana yahevye yaguhevye, ahubwo kumva uti Imana iriko irakubwira iti ivyo vyose nubwo vyohera jewe simpemuka, guma kumukama mu mutima wawe, guma kumukama. Kandi ni nkuko harabuze ubona Imana isubiye kubinagura ikazana ibindi bishasha. Harabibitwara kuko by'ukuri ntibyari iby'iwabo, ntibyari mu mugambi w'Imana, byari ibintu bagiye barahabwa n'amashetani nibibi. Mbere rimwe rimwe hari n'ibyo tuba twararonse mu nzira zitarizo, kugira ngo ducudike neza n'Imana twategerezwa kubanza gusubiza. Twategerezwa kubanza gusubiza. Wanse kubisubiza uri kurateba, Imana ikagufasha yuko bisubira kuri ba nyene byo, bikagenda birahera. Hariho n'abandi Imana ishobora kureka bikabavako, nubwo baba barabironse mu nzira nziza, mugabo bateba baravyihambirira ko baherezayo umutima wabo, Imana ikagira iti oya, hako wohererayo reka ndabitware, hanyuma kumbura umutima wawe ugaruke, wewe nyene ugaruke mu Mana. Birashobora gushika, Imana ifise amayira menshi kugarukana umutima wacu. Kandi muze murabe umuntu wese umenga byamuheze ko amanyamaca agabanuka. Usanga avuga nyene nk'umuntu ahaze ngo mbako twigaje bawo ukomera singe kwibuka goro aho rarahaze rero, mugabo usanze byamuheze ukada bega byahavuye bihinduka ntaco ntabaramo. Ipine yatobotse, amanyama yagabanutse. Tuhakuri ikigwa cyuko rero uko nyene Yesu abwiye umusore itunga ntiryari ribi, mugabo ntiwigere wemera yuko byo kubuza kugendera bwa mbere kurironka mu nzira nziza y'amabwirizwa. Hari ahandi hantu mu bandi banditsi b'inkuru nziza batwereka ngo Yesu yarihweje uyu musore ngo yumva aramukunze, kubera uko kuntu yitwararitse kwihambira ku mabwirizwa yiwe, ku mabwirizwa y'Imana. Ariko ntibihagije, nidukurikira amabwirizwa ya Kristo nkuko womenga ni icyumviro gisanzwe, une ideologie. Oya, dukora amabwirizwa kuko tuyumva nk'umuntu, ntituyumvemo gusa imico n'imigenzo myiza, kuko imico n'imigenzo tugire Kristo, imico n'imigenzo ntibona ko bihindagurika navyo nyene.
uyu munsi ukabona nk'ababyeyi ingene bacotse banigana n'abana babo, bariko baronka imico yo muri rezo sosio. Ababyeyi nabo bafise imico bahawe n'ababyeyi babo ku ziko, ugaca usanga ni intambara. Ibaze nk'umubyeyi wo muri iki gihe adafise Yezu, nimba atumvise muri iyo mico uwundi muntu yitwa Yezu amuremesha, uzoremeshwa n'iki? Uzokomezwa n'iki? Yezu akamwereka yuko uramaze gutera intambwe, ariko ngo nturabe intungane. Ubisikana yambwiye iti ngo nimba ushaka kuba intungane, genda ugurisha ibyo utunze uheze uzunkurikire. Reka kugumiza umutima wawe ku byo utunze n'ukungene waranguye amabwirizwa, umva ko harimwo umuntu muri ivyo musangiye ubucuti. Ako nakabijya gakomeye cyane. Kuko hari n'igihe n'amabwirizwa n'imico myiza izana namwe bishobora kukunanira, ukumva umenga wohakwa no kwiheba. Ariko igihe wibutse ko ari Yezu ntungane y'Imana uronderamo, no mu gihe bizoba byakunaniye uzomurondera asubira gushoboza, asubira gusubize kuri iyo nzira yo kuba intungane. Dusabe rero natwe kugira ngo uyu munsi ntitwumve yuko gutungana kwacu ko ari imico myiza gusa, imico myiza y'abasokuru, imico myiza y'inyifato nziza, birengere ngaho. Twumve yuko ahubwo n'ugucudika n'umuntu yitwa Yezu, Imana mu buzima bwacu itigera idukunda ubwa mbere, kuko yuko imico n'imigenzo myiza yose twabishoboye, ariko idukunda kubera urukundo rwayo, hama tukisanga muri ubwo bubasha bw'urukundo rwayo, ariho rero twashobojwe kugendera ya mico ishobora kutwiyaka kubera ibintu byinshi, kubera l'environnement existentiel urimo, kubera ibikomere by'ubuzima, kubera ibinabiriya. Hariho igihe usanga turiko turasaba abantu bamwe bamwe ngo bashobore kugororoka no kuba intungane, ukabona uti uri kumusaba ibintu bidashoboka mu buzima bwiwe, kuko naho bifise bifatira. Ariko yamara kwakira Yezu Kristo kazona ariko arabishobora. Byavuye bigenda gute? Hari umuntu yitwa Yezu yinjiye mu buzima bwiwe, araheza abanza aramutunganya, aramushira muri ubwo bushobozi bwo gushobora kugendera iyo mico n'iyo migenzo myiza. Nicyo gituma abona Yezu ashobora kwiyegereza abantu bose, ushobora kubona yuko n'ikibano cyataye, kuko azati ninamara kwinjira mu buzima bwabo bijya batashoboye kwishoboza kubera imvo nyinshi. Nyaho Mukama kandi agira ati ntimuce urubanza, nimwigera mumenya neza ibintu byose biba mu muntu bikamutuma ameruka canke kuriya, ahubwo mubera karyo kuko jewe noshika mu buzima bwiwe, hamurabe ingene ibintu bihinduka. Dusaba Mukama kugira ngo natwe muri iyo ntumbero twame twumva yuko kwihambirira ku mabwirizwa, ukwihambirira ku mico myiza, ukwihambirira kuri kina kiriya, twumve yuko ubwa mbere atari cyo nitunga ntisiryo ribi muri iryo, muvyumve neza. Oya, ariko igihe urirondera utari kumwe na Yezu Kristo, nta buhigwe rizogushikanako. Naho uba ufise imico myiza, nta buhigwe rizogushikanako. Naha tugaruka hahandi nyene ngo kumwe nawe, hamwe nawe, no muri we nyene. Amen.